Mwari muzi ko abize bose baronswa ingurane bita Bose ko bagiye kuyisubiza. Turarungije cyane mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV kuri mikro muri kumwe na Chanel Abenimana. Turabaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ikiga ca leta Ingurane mu gihe bari mu nama kwa 2024 Kigarama muri uno mwaka nyene, aho yashikije ko abantu bose bize baronswa Ingurane hariko harategurwa ukuntu bazoyisubiza. Yarashikije ko abize kuri Ingurane baronse akazi, kuvuga baronse akazi ka leta bazokatwa ibice 10% kuyo basanzwe bahembwa. Muri iyo nama nyene harakoze icegeranyo baca basangaho ko hari abakozi 8,590 bakora akazi ka leta. Nyuma yaho niho bagiye barabira hamwe babona ko bakase ibice 10% ku mafaranga abo bakozi bahembwa hazoboneka imiliyoni 343,600 mu gihe agoranye. Hafashwe ku mukozi wa leta ahembwa 400,000 bagiye gusanga bamukase vya bice 10% hashobora kuzoboneka amafaranga angana imiliyoni 343,600. Umushikiranganji Ingurane yaciye ashikiriza yuko abanyeshuri nabo nyene bize hanze nko mu Burusiya canke Algeria babaye bararonse akazi nabo nyene bazosubiza iyo ngurane. None mwari muzi ko nimero ya konte yo kurira kwiyo ngurane yo yarasohotse? Iyo nimero de konte yaraye yugurije mu banki nkuru bita BRB, ikaba iri ku nimero izi CC 1350. Mwakoze mwese mwabanye nacu muri kino kiganiro, naho butaha.